Turasubiye kubaha mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikira muherereye. Ni umunezero ntangere vyo kubana namwe kuri aya manywa tubashikiriza amakuru aba ariko aragenda avugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi mbere n'ibindi bihugu vyo mu karere, amakuru aba ariko aragenda avamwo agenda ashikira abarundi ndetse n'abo mu bihugu vy'akarere. Wewe udukurikira uherereye ngaho mu Kirundo, mu Kayanza, Ngozi, Cibitoke, imipaka yose ihana urubibi n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, mwese muherereye muri izo ntara zo mu buraruko, ibintu bibandanya gukomera ariko turiko turabihanganisha kandi turabahaye iyambu mwese. Abadukurikira namwe muherereye mu Cankuzo, Ruyigi, Makamba, Mwaro, Karuzi, abari Muramvya, abari ngaho muri mu ntara ya Gitega mu mugwa mukuru wa politike, mwese muri mu gisagara c'ubutunzi ca Bujumbura, abari muri Bujumbura rirare, mwese muri mu Rumonge, Bubanza n'ahandi hose muherereye turabahaye yambu. Amakuru agezwe karika ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya kuba bibi cane ku mipaka ihuza igihugu kibanyi c'u Rwanda, aho bamwe bari bagiye mu Rwanda abandi baje mu Burundi bari bariko barasaba ko borengana imipaka, mu gihe imipaka Uburundi bwo bwaciye buyipfunga. Hakaba hariko haribazwa ukungene ibintu biza kugenda, abo bapfungiwe ko imipaka bari gusaba ko bohabwa uburenganzira bagatahuka mu bihugu vyabo, hoba ku mpande zombi abanyarwanda ndetse n'abarundi. Amakuru ava kuri mu bategetsi akomakomeye cane, biravugwa ko kandi abanyarwanda bari ngaha mu gihugu c'u Burundi baje kuronderera ubuzima bari basanzwe bahaba, ibintu bishobora kuza kubabera bibi cane ngaha ku bategetsi ndetse n'imbonerakure. Baravuga ko imbonerakure zishobora kwikinga mu kiza hama zigaca zikora amabi ziyakorera abanyarwanda bose. Biravugwa ko kandi abenegihugu abanyagihugu basanzwe bo hasi atari bo bategetse ko imipaka yugagwa, atagwango bafisiye abenegihugu b'abanyarwanda. Ivyo ngo ni ivyazanwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, aho rero we ngo biboneka ko afise urwanko rukomeye cane yanga abategetsi b'igihugu kibanyi c'u Rwanda, igihugu gitwarwa na nyakubahwa Paul Kagame atwara ico gihugu. We akaba yaravuze ko atanabi yipfuriza abenegihugu canke ibihugu vy'akarere, kuko haba muri Afurika yose ayipfuriza ko yoba mu mahoro, yotekana hafi isi yose ikaba mu mahoro. Ngo ntabwo rero ibihugu vy'akarere cane cane abavukanyi b'u Burundi, abaturanyi b'abarundi ari bo bashobora kwipfuriza inabi. Yavuze ko uko gupfunga imipaka ubutegetsi bw'u Rwanda niko bwaciye buvuga ko bishobora kwangiza imigenderanire y'abenegihugu, ubudandaji ndetse n'ibihugu vy'akarere birashobora gusamburwa nuko gupfunga imipaka y'igihugu c'u Burundi bariko barapfungira na abenegihugu kugira ngo ntibazosubire kujabuka. Ico bikoze abenegihugu bo baravuga ko niba abo bategetsi batipfuza ko bazogaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi, bagomba kureka abenegihugu bo bakaza baratembera uko babishaka canke bavyipfuza, haba abarundi n'abanyarwanda. Abategetsi bo ivyo bihugu vyabo bazobigumemwo ariko ntibazosubire kubisohokamo canke kwinjira muri ivyo bihugu ngo bagenderanire n'abo bandi bategetsi, ariko bareke abenegihugu babandanye uruja n'uruza rwabo nk'uko biriko birasabwa n'abenegihugu. Abanyagihugu bo muri izo ntara zo mu buraruko rero, Ngozi,
Ngozi, Kayanza na Cibitoke, Kirundo baravuga ko ibi vyo ubutegetsi bwaciye bukora butaba bwagishije inama abenegihugu bo hasi, kuko ngo hagize ubaza abenegihugu ata mwenegihugu n'umwe yokwemeye ko iyo mipaka ipfungwa, kuko ngo irahagarika vyinshi igatesekaza ubumwe bw'abo banyagihugu bo ku mpande zombi. Bamwe rero kandi babandanya kubona ko igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo arico kivyinyegeje inyuma, ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye ajamwo arungika ingabo ngaho mu gihugu ca Kongo, mu gihugu ca Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, ngo nivyo bishobora gukwegera Uburundi bugatuma bafata ivyemezo bitari bikwiye nko gupfunga imbibe z'igihugu. Ngo biraboneka ko iyo mwanzuro canke iyo ngingo yaciye iva ngaho ku vyemezo vy'uko baciye barungika abasirikare mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ngo biribonekeza ko ivyo baciye bafatamwo iyo ngingo yo kurungikayo abasirikari ariyo ikweze akarambaraye, ikaba itumye umutekano w'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda uhatosekarira, bivanye n'uko ngo iyo barungika ingabo ngaho muri Kongo bazibwira ko bagiye canke zigiye kugwanya abanyarwanda mu gihugu ca Kongo. Ivyo vyose ngo biraboneka ko ivyo umukuru w'igihugu ndetse na politike ye n'abo bafashanya gutwara igihugu, biraboneka ko ivyo babitayemwo ari nko kwita kuri songoye ko bigiye gutuma umubano wari hagati y'ivyo bihugu utosekara, naho Ndayishimiye yaciye abesha ko imvo zatumye bugara urubibe basubira kutavugana neza ari uko ngo abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 abo Ndayishimiye yita ko ari umugwi w'iterabwoba, umugwi w'abicanyi, umugwi wa Red Tabara, avuga ko wahungiye mu gihugu c'u Rwanda uhabwayo ikicaro, urahabwayo amabiro, urahabwa inyigisho zo kwica, nk'uko Ndayishimiye yaciye abishikiriza mu ijambo yaciye abwira abarundi mu mwaka ryo gutangura uyu mwaka w'2024. Ivyo vyarabonetse ko umukuru w'igihugu ivyo ariko aravuga afise izindi mvo za politike vyinyegeje inyuma, kuko uravye ntago wavuga ko mugwi wa Red Tabara wateye muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura Rirare muri zone Gatumba, wavuga ngo wari uvuye mu gihugu c'u Rwanda, kuko wazananye mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Uwo muhari wa Red Tabara nawo waravyemanze ko waje ariho uturuka, hakibazwa imvo zatumye bugara imbibe z'igihugu c'u Rwanda ntibugare imbibi z'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, kandi bizwi neza ko ariho Red Tabara yazananye, ariho yaciye ituruka iza gutera ngaho muri komine Mutimbuzi muri zone Gatumba, hakicwa basirikare n'abenegihugu, mu gihe Red Tabara yo kandi yavuze ko abenegihugu atariyo yabishe, ahubwo ngo bishwe n'igisoda c'u Burundi, aho cari gifise agashavu k'abasoda 8 n'umupolisi agira uwa 9 baciye bagwa muri ico gitero, ngo akaba arizo mvo zatumye igisirikari cihorera kikihorera ku benegihugu badafise ibigwanisho, badafise ico bagirizwa, badafise ico bazi mu vy'izo ngwano, harimo n'inzoya zaciye zigwa muri izo mporero za Red Tabara bikozwe n'igisirikari c'u Burundi, igisirikari ca FDNB.
Bikaba biboneka ko rero umukuru w'igihugu yitiranya ivyo agenda avuga kandi bikaba biboneka ko abakoze iperereza canke amatohoza vyoboneka ko ivyo umukuru w'igihugu yaciye avuga ari ibihushane batari kuvuga ko baciye bava mu Rwanda, kandi baravuga ko abo bategetsi bahungiye mu Rwanda bagerageje gutembagaza ubutegetsi, urwanko neva abafitiye atakabaye arutura ku Rwanda. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe, tukaba tubakengurukira ku kigoro keza mwagize mukora subscribe.